Mugire umunsi wa gatanu mwiza n'ibihe vyiza. Reka amakuru yacu tuhere mu gihugu c'Ubwongereza. Uyu munsi ukimenyesha amakuru Daily Star kitubwira kiti uwahoze atukura azokwama atukura. Cyagarutse ku majambo ya Marcus Rashford yatangaje ko kuva kiri umwana yashaka gukinira Manchester United nubu arivyo bikimurimo atawundi mugwi arota gukinira. Mu vy'ukuri nta kindi kintu ngo kimuza mu vy'imviro ashaka gukinira Manchester United. Akaba Daily Star yagarutse ko bamaje mu vy'ukuri ya Marcus Rashford ashaka gukinira Manchester United gushika gupfa. Kinaga no ku nkino za Europa League, Arsenal yabanaje mu itsinda riyo ya mbere na Manchester hamwe na Tottenham imigwi yose mu Bwongereza nayo ko yigenje neza cyane. Kimenyesha makuru Mirror Sport naho cyagaze ku majambo ya Marcus Rashford kitubira kiti ewana red for life ati Manchester United kabisa mu buzima bwanje bwose. Ati Marcus Rashford yavuze yuko ashaka gukina Manchester United kugeza kabisa ewana kugeza igihe kirangiye kabisa kuri we. Akaba ari naco cyagaze kuri Europa League kabisa kwa kiti Arsenal yikalifia ya mbere mu itsinda nyuma yo gutsinda Dundalk bine muri bibiri. Spurs yikalifia nari ya mbere yo gutsinda umugwi wa Antwerp bibiri mu busa. Mugena Manchester yikalifia nyuma yo gutsinda umugwi wa Ajax ibitsinda navyo bibiri mu busa. Kimenyesha makuru ya Express naco cyagaze ku majambo ya Marcus Rashford kitubira kiti kabisa umutuku gushika ku buzima bwanje bwose. Abana bakemenyesha makuru bitandukanye bigebereka kuri Marcus Rashford kabisa yatangaje amajambo akomeye umva nk'imbwi yose yamwipfuza ubu ni gusubiza kabisa amaso inyuma. Kimenyesha makuru Daily Metro naho cyagarutse kwa amajambo ya Marcus Rashford. Wana kemenyesha makuru vyose bikomeye mu gihugu c'Ubwongereza atakindi kintu na kimwe vyigeze bigaruka katara amajambo ya Marcus Rashford yo gushaka gukina mu gwa Manchester United kushika gupfa hamwe n'inkino za Europa League zaraye zibaye zanahiriye cyane mu gihugu c'Ubwongereza. Mu gihugu ca Espagne kimenyesha makuru Mundo Deportivo cyagarutse kuri Memphis Depay na Eric Garcia kitubwira kiti Koeman yizera yuko ahantu hari kibazo cha Barcelona ari muri atake no mu bwugariza naho mpamvu bashaka gusinyisha Memphis Depay na Eric Garcia muri uko kwa mbere. Atariko kari na havyipfuza araraba gasanga umugwi uri mu bibazo kabisa by'ubutunzi ku buryo vyo ugora kuzana abo bakinyi. Atariko kuri we ivyiyumvira afise nuko kabisa bari bakwiye kuza mu FC Barcelona mu kwa mbere bagakemura ibibazo vy'uwo mugwi fise nk'uko Ronald Koeman mu vy'ukuri avyizera. Kari kimesha gucanagarutse no kuri Real Sociedad kabisa yanganije na Napoli itsinze igitsinde ku minota 91 bica bituma yikalifya muri kimwe cya 32 gishiri ca nyuma muri Champions League. Ikimenyesha makuru Sport naho cyagarutse ku iyo nkuru ya Eric Garcia kitubwira kiti Eric Garcia ni mwiza. Ati Barcelona ishako uwo mukinyi wa Manchester City yigeze no kwikinira kiri umwana. Atariko bizovana president mushasha azobatowe. Akaba kandi kimesha makuru kinatubwira ye yuko Neymar ari hafi kongereza kontra yiwe Paris Saint-Germain. Ati rivyo ni ibintu vyegereye cyane ashobora kongereza iyi kontra bishobora rero kuzana amahirwe menshi yuko Messi ashobora kuja muri Paris Saint-Germain mu gihe Neymar nyine byo kugaruka muri Barcelona vyo guma ari indoto zitazopfa zibaye ukuri. Kikaba ari cyanagatse no kuri Pedri amajambo yatangaje kabisa muri mu kiganiro nico kimenyesha makuru kinagaruka no kuri analyse no kuri Koeman kuntu yo kwigenza neza gahiga solution y'ibibazo biri mu mugwi wa FC Barcelona. Mu gihugu ca Espagne kandi kimenyesha makuru AS cyagarutse kuri derby tegekanije ku munsi w'ejo hagati ya Real Madrid na Atletico Madrid. Cyagarutse kuri Koki yavuze ati tugiye muri derby atabwoba atakintu na kimwe kidukanga intsinzi kabisa ngo ni cash. Akwa urukino rwa Real Madrid na Atletico Madrid ku munsi w'ejo Atletico Madrid yaratsinze urukino rumwe mwiyisize mu gihe Real Madrid imaze gutakaza 3. Ikimenyesha makuru canagarutse no kuri kubakinyi kibona ko bakwiye kontra muri Real Madrid kebwa kiti Sergio Ramos, Luka Modric na Lucas Vazquez kabisa nyuma kwigaragaza mu ntango za sezo abo bagabo bakeneye kontra vyihuta mu uwo mugwi. Cyagarutse no kuri Real Sociedad yarose kontra. Cyagarutse rero no ku rupfu kwa Paolo Rossi umurijendi w'umutaliyano kabisa yamaze kwitaba Imana. Ikimenyesha makuru Marca nayo cyagarutse kuri derby Madrid ku munsi w'ejo. Cyagarutse ku majambo ya Jan Oblak umunyezamu wa Atletico Madrid avuga ati tugiye muri derby dufise ugushaka ukwizera
hamwe n'ivyizigiro ati ikintu kidutwaye muri derby no gutsinda nta kindi akaba ari derby y'umunsi wejo kabisa ubona ko bitazoba vyoroshe. Madrid hagati ya migwi yonse y'ibihangange mu gihugu ca Madrid kimenyesha ko cyagatse no kuri David Alaba kabisa abadanye kuba priorite ku mugwi wa Real Madrid naho bitavugwa cyane. Mu gihugu c'Ubutaliyano rero bagiye baragaho kabisa imyesha makuru vyaho ku rupfu wa Paulo Rossi yarayitavye Imana. Ikimenyesha makuru Tuttosport kitubwira kiti kabisa forever gushika kwiherezo. Ikimenyesha makuru Corriere dello Sport kazi kitubwira ati Paulo Rossi ati ntuzova tumwibagiwe yari uwibihe vyonse, akaba rero yari afite imyaka 64 akaba rero yari kizigenza mu guseruka igihugu w'Ubutaliyano igihe atwara igikombe c'isi. Guys, uyu mukinyi niwe bazengu yari yoroshe, yari umukinyi akomeye mu vy'ukuri kuko niwe mukinyi wonyene mu mateka yatwaye igikombe c'isi atwogwa nk'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi mu gikombe c'isi, atwogwa nk'umukinyi mwiza mu gikombe c'isi, anatwara Ballon d'Or mu mwaka umwe. Ivyo vyose bikora mu mwaka umwe. Ubona ko kabisa igihugu c'Ubutaliyano cahomvye mu legend Paulo Rossi ku myaka 64 y'amavuko yamaze kwitaba Imana. Mu vy'ukuri yamaze kutova mu ubona ko ari inkuru babaje mu gihugu c'Ubutaliyano no mw'isi ya sport muri rusange. Kazi reko mu ijuru ryake harimo arabinkino za Europa League ntitwabwo kuntu zabaye ko zari nyinshi ntibinakenewe cyane, ahubwo reka tubabwire imigwi yamaze kwikalifya izoca itomborana ni AS Roma, Arsenal, Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Manchester, AC Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagreb na Hoffenheim. Mu gihindi yamaze kwikalifya ari ya kabiri ari Young Boys, Molde, Slavia Prague, Benfica, Granada, Real Sociedad, Blagalire, Maccabi Tel Aviv hamwe na Antwerp hamwe n'umugwi wa Wolfsburg hamwe n'umugwi wa Red Star. Akaba ari yindi migwi basangayo izo bivuye muri Champions League ariyo Manchester United, Ajax, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev, Olympiacos, Salzburg, Club Brugge hamwe n'umugwi wa Krasnodar kabisa abari iyo zoca ibasanga mu gihugu mu higanwa rya Europa League muri tombo rizutegekanije kuri uwo munsi wa mbere igihe cy'isaha kabisa 9. Guys, tumaze nk'abaca ngahe iwacu re FFP yamaze gushira hanzi uko inkino zizoba kuri jone ya 14. ubona ko hasigaje jone imwe gusa fazare ikarangira. Akaba rero rukinzo kwakira umugwi wa Reserve kuri Stade Intwari itariki 12 sandwi n'igice, akaba ari ku munsi wejo mu gihe Buja City izociyakira kuri Stade Intwari nyene Musongati saa 10 ku munsi wejo nyene teke 12 z'ukwi 12. Aigle Noir ikaba rezo kwakira Kayanza Imakamba isaha 9. Dynamique yakire Vitaro sendwi n'igice ku munsi wa Mungu teke 13 kuri Stade Intwari. Atletico Academy yakire Muzinga kuri Stade Intwari nyene tariki 13 z'ukwezi kwa 12 ku munsi wa Mungu ni saha 10. Mugero wa yari zo yakire mu Olympique Stade ewani Gitega kuri Stade Ngoma isaha 9. Mugebo Mamuru izo yakire mu Flambeau du Centre ku munsi wa Mungu nyene isaha 9 kuri Stade Runane mu Cibitoke. Mugihe Message ngo so yakire mu Interestare kuri Stade Rukundo tariki 13 z'ukwezi kwa 12. Akaba tukiri ngaha nyene mu Burundi, igihugu c'u Burundi rekire mu bihugu vyaduze cyane vyarose amanota menshi canke vyunguje ibibanza vyishe muri classement ya FIFA y'umwaka. Akaba ico gihugu rero ca gatandatu cunguza amanota menshi, akaba cunguza mu manota ashika kuri 29 cavuye mu kibanza c'ijana 51 gishika mu kibanza c'ijana na 38 cunguza ibanza 13 n'amanota 29. Akaba kabisa ari ivyo kwishimira ku Burundi ubona ko bwateye intambwe mu mwaka kuba rero mu nkino bwakinye bwarigenje neza cyane mwizi nkino zibiri ziheruka gukinwa bwarashoboye gutahukana amanota mu vy'ukuri 4 mu nkino zibiri no ko nyene bari babimerita. Akaba ari tukiri ngaha mu Burundi Sadio ntibazonkiza kabisa ewana yamaze nawe kujana n'abakinyi ba Young Africans mu gisagara ca Mwanza ku rukino Young izo biri mirakina n'umugwi wa Mwadui, ariko akaba yagiye kubashigikira bisanzwe akaba wazoboneka ku rukino rezo itariki 19 z'ukwezi kwa 12 ku wa gatandatu w'indwi mu rukino Young izo biri mirakina n'umugwi wa Dodoma FC. Uko ni isoko ryigura n'igurisha rizoba ryaramaze kugururwa rizokugurwa itariki 15 z'ukwezi kwa 12 akaba rero umusori kabisa Rio Dance yajanye n'abandi bakinyi ba Young Africans kubashigikira no kubatera intege kabisa no kubereka yuko bari kumwe. Ubona ko ari kantu keza cyane kabisa kuri Sadio ntibazonkiza Rio Dance
guys tugereye ku bundi bukuru bwa transfer bw'ubu gospel nk'ubwo bwagiye buravugwa nuko ngo Manchester United yamaze gushira Ben White myugariro wa Brighton mu bakenyi yifuza gusinyisha bamyugariro mu kwa mbere, akaba yiyongereye kuri ku Leipzig Dato Pamecano hamwe na Rafael Varane wa Real Madrid ukimenyesha makuru mendi kibivuga, ariko Express yikacivuga yuko United yizera yuko gusinyisha Upamecano ho vyogorana nyuma yaho ayikuriye muri Champions League aja muri Europa League. Ayandi makuru rero nuko Paris Saint-Germain kabisa irategura gusinyisha Dele Alli waje na mukontizi mu kwezi kwa mbere, mu gihe Chelsea ewana ngwirita yari kugira David Alaba umukinyi hembwa amahera menshi cyane mu uwo mugwi neramuka yisinyiye mu kwezi kwa mbere. Mana yanje De Mila niyo bivuga, mu gihe mu Arsenal kabisa nawo ngurita yari gusinyisha Eric Garcia kwa Manchester City amaze nk'umwaka n'igice yifuzwa na Barcelona yavuyemwe mu by'ukuri ahita nayo ngo arimo arifuza umusore yahoze amenyereza akiri mu uwo mugwi. Mu gihe rero mu yandi makuru ngo umugwi wa Sheffield muri yifuza gusinyisha Marcos Rojo wa Manchester United atakiro nk'umwanya mu uwo mugwi, mu by'ukuri umugwi ushaka kumwitorera mu gihe Christian Eriksen mu vy'ukuri ashobora gusubira mu gihugu c'Ubwongereza muri Premier League nyuma y'igihe vyananse ko yintegra muri system ya Antonio Conte mu Inter Domino ubona ko aguma yicizwa ku ntebe y'abasubirizi. Mu gihe mu yandi makuru kabisa akagasure ka Dominique Szoboszlai Salzburg kamazike kavugisha abantu ati nyuma yawo mugufaniwe muri Champions League emigwe nka Bayern Munich, Leipzig, Real Madrid na Arsenal zace zironka amahirwe yo kugasinyisha kuko katakira muri Champions League mu kwezi kwa mbere, urumva yuko ashobora kugasinyisha atakibazo. Aka kandi mu yandi makuru president wa Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge yavuze yuko uwo mugwi atamugambi ufise wo gusinyisha Erling Haaland. Murezi yuko bisanzwe bimenyerewe yuko umukinyi wese mwiza muri Dortmund asinya muri Bayern Munich, akaba ari mu president yavuze yuko atamugambi afise wo kumusinyisha ubuti kuko bafise Robert Lewandowski, ono kari inkuru nziza ku migwi nka Real Madrid na Barcelona zifuza uyu musore mu vy'ukuri w'umunya Norvège Erling Braut Haaland. Akaba ari guys mu yandi makuru twari babwiye yuko nyine Marcus Rashford ashaka kurangiriza umupira w'amaguru muri umugwi wa Manchester United. Mu gihe mu yandi makuru ari Jurgen Klopp mu myerezo wa Liverpool yongeye gukeza kabisa Chelsea yihayagiza na replacinga, aho yavuze ati mw'iyi minsi nimba ashaka kureba urukino ndaba urukino rwa Chelsea, ati ubu numwe mu gw'amahirwe yo gutwara Premier League, ati afise squad nziza y'abakinyi beza bakina neza bashize hamwe, ati bagize intango nziza mu vy'ukuri, ati ni muguzuye 100%. Naho zatangwe habwa amahirwe Manchester City na Liverpool, Chelsea nashize mu guhabwa amahirwe. Guys namwe niko mubibona, murabona ko Chelsea squad bafise n'abakinyi bafise bari tayari gutwara Premier League, bari tayari gutanga challenge kuri Manchester City na Liverpool. Sizina tutinamo ko twoyishiramwo gusa ikivuga cyane ni Chelsea, Liverpool na Manchester City. Chelsea n'umu manager wayo Frank Lampard murabona ko kuri tayari guchallenginga iyi migwi ibiri y'ibihanga imaze imyaka hafi 2-3 yarigaruriye Ubwongereza. Mwe mubibona gute guys? Mugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha, murakoze.